Uno musi ugize 12 turi mu rugendo rw'amahoro. Muri uru rugendo rw'amahoro twihaye ihangiro ryo kwisonzesha imisi 40. Tubibutse ko uku kwisonzesha kufise akamaro mu mpande zine twasiguye. Uruhande rwa mbere twarerekanye ukuntu ukwisonzesha gutuma umuntu agira amagara meza, yaba mu nda canke mu mutwe. Twarabonye yuko umuntu ubwenge busubira ku gihe akiyumvira neza. Twarabonye n'ukuntu mu nda hari etamajoro y'indwara zose. Twarabonye yuko mu gihe uri kurisonzesha izo ndwara 90% zica zibura inguvu zigakira. Ubwa kabiri twabonye yuko ukwisonzesha bituma umuntu akura mu vy'imwemu, arasoma ijambo ry'Imana akagiyumvirako agasenga no gusenga. Ubwa gatatu twarabonye yuko mu vya politike, ingorane za politike zihera kubera ukwisonzesha. Rero bijanye na vya bindi tugize imisi twigisha ibintu bijanye no kwibabaza, twarabonye ba Martin Luther King hariya muri Amerika ingene babikoze, twarabonye ba Gandhi hariya mu Buhindi ingene babikoze, twarabonye n'abandi benshi. Ko kwibabaza rero kugatuma abarongozi nabo baba bishize hejuru biyumvira guca bugufi. Ubwa kane twabonye ko mu gihe abantu bisonzesheje bavyura umutima w'ikigongwe, umutima w'imbabazi, umutima w'impuhwe, bakagarukira kubababaye, bakambika abatagira ico bambara, bakagaburira abadafise ico bafungura. Nuko ijambo ry'urufatiro ni rimwe riri mu ngoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo w'14. Rivuga ngo maze ni abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagava mu nzira zabo mbi, jewe uhoraho nzobumva ndi mwijuru ndabakiza ibicumuro vyabo kandi ndabakirize n'igihugu cabo. Amen. Kwari ukwibukanya aho tugeze. Uno musi nagomba twige ku muntu yitwa Yefuta wo mu gitabo c'Imana, mu gitabo ca Bibiliya. Iri jambo turisanga mu Bacamanza igice c'11 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'11. Umutwe w'amajambo uravuga ngo bahamagara Yefuta kuba umugabisha wabo. Mu yandi majambo umugabisha bisigura umukuru wabo. Maze hari Yefuta w'umugiliyadi kandi yari umuhizi w'inkomezi, yari yavutse kuri Maraya, yamuvyaweko na Geliyadi. Ariko muka Geliyadi bari baravyaranye abandi bahungu. Abo bamaze gukura bari barirukanye Yefuta, bati ntaco uteze mu vya data kuko wavutse ku mugore w'icangazi. Maze Yefuta acahunga bene se, aragenda aba mu gihugu c'Itobu. Abantu b'imburakimazi bakoranira kuri we, bakagenda bambura abantu. Nukuvuga ngo bamayibobo nibo bagendana, bakagenda barasopa abantu, babiba udutelefone. Murambabarira ico gihe ngira ngo nta matelefone yariho, usanga babiba nk'udusakoshi canke ibindi. Igihe kiragera Abamoni niko gutera Isirayeli, maze babateye. Abakuru b'Igiliyadi baragenda ngo bakure Yefuta mu gihugu c'Itobu. Baramubarira bati nuze ube umugabisha wacu tubone kugwanya Abamoni.
Yefuta yishura abakuru b'i Gileyadi ati mbega si mwebwe mwanyanse mukanyirukana mu rugo rwa data? None muhenga mugowe mukaza iyo ndi? Maze abakuru b'i Gileyadi baramwishura bati noneho igitumye tuza iyo uri nukugira ngo ujane natwe urwanye Abamoni, uzoheza ube umukuru wacu, uganze ababa i Gileyadi bose. Yefuta arababaza ati none nimwansubiza iwacu kurwana n'Abamoni, Uhoraho akampa kubatsinda, nzoheza mbe umukuru wanyu koko? Abo bakuru b'i Gileyadi baramwishura bati Uhoraho abaye icabona hagati yacu yuko tuzoshitsa ivyo uvuze. Nuko Yefuta ajana n'abo bakuru b'i Gileyadi, abantu bamugira umugabisha wabo n'umukuru wo kubaganza. Yefuta asubira muri ya majambo yiwe yose imbere y'Uhoraho i Misipa. Iryo rero ni ijambo ry'Imana. Nuko Yefuta turabonye yuko yari umuhizi w'inkomezi mu vyo kurwana, yari afise ubwenge muri ivyo bintu vyo kurwana, ariko ngo yari yavutse mu buryo butangaje. Si uburyo butangaje, ariko yari yavutse kuri maraya, yari yavutse mu buryo butazwi n'amategeko. Rero wakaba yavukana n'abandi bahungu. Abo bahungu niko guca bigira inama, baramwirukana bati genda tuvemwo, kuko wewe wavutse ku mugore w'icangazi. Yefuta arahunga. Mwumvise ko yahungiye i Tobu, mu gihugu c'i Tobu. Wala amaze gushikayo, murumva yuko yabayeho nabi, abana na ba mayibobo, bakiba abantu, bakanyonora abantu. Ni ukuvuga ngo bari babayeho mu buzima butameze neza. Voilà, w'igihe kimwe rero Abamoni batera Isirayeli. Isirayeli biranka yuko ikemura ico kibazo. Isirayeli biranka yuko itsinda urwo rugamba. Mugabo baca bibuka yuko Yefuta ari umuhizi mu kurwana kandi afise inkomezi. Niko guca babahungu nyene bamwirukana, bari abakuru b'i Gileyadi, bacomoka kumuraba. Bamushikiriye baramubwira bati uzi n'amakuru, aha tuje kurabaga. Nawe ati mwe muje kundaba, ari mwe mwanyirukanye, muje kundabira iki? Nawe bati gira amahoro, Abanyisirayeli baraduteye, twebwe rero tuje kukwikoraho kugira ngo uje kubagwanya, kandi wewe ucuba umukuru wacu. Arababaza ati aho niyo nanesha intambara, mwebwe muremera yuko mba umukuru wanyu? Nabo bati Imana nicabona, turavyemeye. Nuko Yefuta ajana nabo, kandi aragwana ya ntambara arayitsinda. Inaravuze ntiteba, acaba umukuru wabo. Icigwa kiri hehe none? Nuko utokwihebura mu buzima. Ivyo uri kuracamwo je ntavyo nzi. Ushobora kuba uri kuraca mu buzima bucafu, mu buzima bubabaje, mu buzima buteye ubwoba. Ushobora kuba waraciye mu buzima buteye ubwoba, ushobora kuba waraciye mu bikomeye, jewe ntavyo nzi, we ni ubizi, ariko ntuhave wihebura. Imana ikorana n'abantu nyene baciye mu bintu nkamwe n'ivyo. Imana yo nyene
bivanye n'iki kugomba ko canke bivanye n'iki ugomba gukora, ni kwigirishiriza formation igasubira ikaguforoma igasubira ikaguha forome uko igomba. Rero ugaca uba uwigomba yuko azokora igikorwa cayo. Abantu bashobora kukwanka, abantu bashobora kuba baraguturubitse, abantu bashobora kuba barakubesheye, abantu bashobora kuba barakurementanirije, ugashika no mwibohero ngo ba, kandi uriyo ku karenganyo barakubesheye canke barakurenganije canke baraguhohoteye. Agomba rero ndakubwire yuko utokwihebura, ahubwo ubu uriko uraca bugufi, ubu uri mw'ishure. Iryo shure rero emera uryige kandi wige neza, kuko utize neza urashobora kudubura ukaguma udubagura. Uko udubagura nako niko uzomara aho uri igihe kirekire. Umviriza iri jambo Dawidi yavuze wampaye inka. Iri jambo ndibaza yuko rigufasha kabisa aho uri hose. Jewe ivyo urimwo jewe ntavyo nzi, sindakubona mugabo wowe ivyo urimwo ni wewe ubizi. Voilà, umviriza aka kantu. Zaburi igice c'119 ku murongo wa 71 haravuga ngo kubabazwa kwangiriye ikimazi kugira ngo nige ivyo washinze. Voilà, urumva Dawidi yaravyemeye yuko ari mw'ishure vraiment, atega mana harya jewe iyo ntababazwa, ukubabazwa kwanje kwangiriye ikimazi kugira ngo nige. Voilà, yaremeye araca bugufi ariga. Voilà, aka kantu karahambaye, kugira ngo nige ivyo washinze. Ivyo uriko uracamwo niwavyitwaramwo neza, ego kumbura ushobora no kuba utaratahura ivyo urimwo, abibona neza iyo biriko biraja, ugashika ubwira Imana uti none ga Mana, kubera iki wemeye yuko ibi bintu jewe bimbako? Mana yanje, no, wampaye umuzigo uremereye, ibi bintu kubera iki wemeye bikanjako? Kubera iki abandi bitabagiyeko? Kubera iki ndi mu gasho cenyene? Kubera iki ndiko ndagwariye ingwara cenyene? Kubera iki je ndi mu buhungiro cenyene? Voilà, nta muntu n'umwe Imana iha igeragezwa rimurengeye. Nico gituma abantu bishika bakaja kwiyahura, nibaza yuko baba bafise izindi ngorane, kuko ugiye kwiyahura ngo nuko washikiwe n'igeragezwa ridashikira abandi, ngo nuko wabuze umuntu, ngo nuko wabuze umuvyeyi, ngo nuko ngo bakurenganije, ngo nuko ngo ubabaye cane, ngo none ugiye kwiyahura. Oya, aho uba wiyumviriye nabi cane. Igeragezwa ryose uba uriko uracamwo, Imana irareka ukaricamwo, kuko muba mukwiranye, ntiriba rikurengeye. Oya, eka ndakubwire ko ndaguha akarorero. Ubu uri mu gasho, urababaye, nivyo wararenganijwe, kandi vraiment birumvikana wararenganijwe, canke naho uriko urahanirwa co wakoze, mugabo nta gasho karyoshe. Voilà, nta munyororo uryoshe. Ariko hariho uwundi nawe ari ku gitanda agwaye kanseri, bamuhaye rendez-vous yuko mwiyinga rikurikira zobonana na muganga. Kumbure ntazi bizokurikira, ntazi yuko bazomutwara muri boroke bakamwopera. Aho ivyiyumviro ni vyinshi cane. Mbega woca guha igeragezwa ryiwe na rya geragezwa ryawe nivyo, aho wohava uvuga uti iri geragezwa riragende kabasha. Vuga nti
umuntu wese afise igeragezwa ryiwe kandi abwirizwa kuryihanganira. Ntageragezwa Imana ireka ngo rigushikire udashobora kuryihanganira, ntibibaho. Tugaruke kuri Yefuta, ico nibaza yuko catahuritse. Yefuta rero yibereye hariya ari kumwe n'abatipe ngira ngo sinzi ivyo barimwo, bona baje kumurondera bateye mugabo, erega ni hatari, inguje kudukurako bariya bamoni, wewe niwe wobashobora. Voilà, gira bati kandi wewe uzocuba n'umukuru wacu. Wabona mayibobo mwibarabara ntuzi umukengere. Uyo mayibobo barashobora kuza kumurondera bati ingo ukore kino kintu cananiranye, agaca agitorera inyishu, ugasanga abaye uwundi muntu akomeye cane. Umuntu wese ntukamusuzugure ufatiye ku buzima ariko aracamwo, ubuzima bubi ariko aracamwo. Abizi baraja ngaho bakitwengera, kumbe ntibamenye yuko uri mu ruganda Imana iriko iragucura. Ariko birasaba yuko ubanza ugatahura yuko uri mw'ishure, birasaba yuko ubanza ukavuga nk'iri jambo Dawidi yavuze, avuze ati kubabazwa kwanje kwangiriye ikimazi kugira ngo nige ivyo washinze. Mose yigiye mu bugaragwa aragiye intama, Dawidi yigiye inyuma y'intama, Yefuta yigiye he? Mu buhungiro hariya mu gihugu c'Itobu. Imana itogukura kandi ntaho itogushikana. Irashobora kugukura mu bumayibobo ukaba umukuru w'igihugu, irashobora kugukura mu gasho ukaba umukuru w'igihugu, irashobora kugukura mu buhungiro ukaba umukuru w'igihugu, irashobora kugukura hehe aho mugomba hose ukaba uhambaye. Navuze umukuru w'igihugu kuko mu gihugu niwe muntu w'ikirenga tuzi yuko ahambaye. Ivyo uri kuracamwo vyose rero banza uce bugufi wumve yuko uri mw'ishure. Ushobora kuba wabigiyemwo ari uvyikwegeye canke ukabijamwo ubikwegewemwo n'abandi kubera akarenganyo. Byose biguma ari ishure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kugira ngo bitugirire neza. Voilà. Ushobora kuba waragiye ukiba ibintu by'abandi bagasha bagucakira bakaguta mu gasho, Imana igomba yuko uvayo wihanye. Voilà. None ico kigeragezo ni kibi? Oya, ahubwo rero ca wihana. Uzove mu gasho uri pasitori hariya ngo je ndi imfuvyi, ngo ngo urumva, ngo jewe ngo sinabonye mama, ngo sinabonye papa, ibiki n'ibiki. Aha, oya, ivyo bikuremwo icigwa. Ahubwo hari abantu bakomeye kw'isi babayeho nk'uko kwe wawe mugabo babaye bahambaye. Ego umuvuga ngo ndi imfuvyi, uri imfuvyi mu biki? Ibintu vyose rero hajya ni mu mutwe. Ahubwo iyumvira uti ni bande babaye imfuvyi hanyuma bakaba ibihangange, ni bande bantu babaye imfuvyi hanyuma bakaba abamiliyarderi, bakaba abadandaza bakomeye, bakaba abanyapolitike bakomeye, bakaba abakozi b'Imana bakomeye. Nanje ndashobora kuba udasanzwe. Gusozera, iyumvire rero uti jewe none nshoboye iki? Hamwe baje kundondera hondi bondondera kugira ngo ndabafashe iki? Voilà. Ndangiza mvuga nti wewe ubu wewe uri kuranyumviriza, aha tuje kukurondera ibintu vyasopanye, ibintu vyananiranye. Abanyisirayeli vyari vyasopanye, vyananiranye, barabona bati bash abantu nabo twoshobora kugwanya tudahamagaye Yefuta, niwe ari umuhinga kabisa, ibi bintu niwe yahora bikora, ibi bintu yo bishobora. Wewe nk'ubu
bisopanye, abarundi bakabona yuko vyasopanye kabisa. Voilà, ubu baje kukurondera, boza kukurondera bavuga ngo ubafashe iki. Ivya politiki urabishoboye, ivy'ubutunzi urabishoboye, ivy'imibano urabishoboye, ivy'uburimyi urabishoboye, mbega ivy'ubutare urabishoboye, ivy'imigenderanire urabishoboye. Ushoboye iki? Ubu twokurondera tuvuga ngo udufashe iki. Voilà, akenshi rero dutakaza umwanya tuvuga ibi canke biriya, aho gukarisha ingabire Imana yaduhaye kugira ngo zishobore gufasha abandi, kugira ngo zishobore gutanga inyishu z'ibibazo abandi bariko baracamo. Kurondera kubera uri mwiza, kubera usokoza ubwanwa, kubera uri muremure, kubera ufise amataye, kubera wambara neza, kubera uva mu muryango utunze. Oya, kurondera kubera ico Imana yashize muri wewe, kubera ingabire Imana yashize muri wewe kugira ngo ifashe abandi mu gihe bari mu bibazo. Umuntu wese ari ngaha kw'isi Imana yamuremye kugira ngo abe inyishu y'ikibazo kanaka, ikibazo kanaka cagoye abandi. Nimba utavyemera n'akazi kawe, je ndavyemera. Telefoni ingoye, naho igora n'akantu gatoya, nja kurondera uzi gukora amatelefoni. Voilà, Imana yamuremye kugira ngo azobe inyishu yacu, inyishu ya twebwe amatelefoni azoba apfuye. Iyo numvise agasonga kazibuye ngo zibu, ayayaya, ndiyumvira nti mbega basha, ibi ni biki? Nja kurondera muganga. Muganga akambwira ati wariye iki mwijoro? Voilà, uheruka kugira siporo ryari? Voilà, uheruka kunywa amazi ryari? Voilà. Imana yamushize ngaho kugira ngo abe inyishu y'ibibazo vy'abantu. Wewe nyene, wewe uri kuranyumviriza, wewe none ndakuvuga izina, reka nihorere. Wewe ariko ndazi ko wavyumvise tu, uri inyishu ikibazo kanaka, ibibazo vyinshi bitugoye. Wewe none harabuze na kimwe wokemura, harabuze na kimwe wotorera inyishu. Twenza abantu no gutwenza abantu, iyo ni inyishu y'ikibazo. Voilà, abantu barashobora kuba bari amasiterese yabishe kuva mu gitondo gushika ku mugoroba bazigiye, ariko bagaza bumva ukubisemo ikiburagire casaze, bambe ikibrage. Voilà, murambaga basha bagatwengera rimwe. Voilà, ukemuye ikibazo bari bafise ingorane y'ukutajinyuka, bari bafise ingorane y'ukubabara, mugabo karaciyemo kameme. Voilà, urahejeje gukemura ikibazo. Waje ngaha kw'isi kugira ngo ube inyishu y'ibibazo bihanamiye abandi. Kandi ukamenye rero, wewe nturi inyishu yiwawe, nturi inyishu yiwawe, uri inyishu y'abandi. Voilà, ubuhinga ufise, nimba ufise ubuhinga bwo kuvura, nimba ufise ubuhinga bwo guhingura, nimba ufise ubuhinga bwo gutwenza abantu, nimba ufise ubuhinga bwo kuvuga ibicuba canke amapoweme n'ibindi, utari kurabibwira abandi nta kamaro na gatoya vyova vyarakugiriye. Ivoka iyo ryamye, amavoka siryo riyarya, amavoka aribwa n'abantu. Iyo ngabire ufise si iwawe, iyo ngabire ufise ni y'abantu. Ushobora kuvuga ngo yajeza n'umutama, nta nyishu noba ngitanga. Inyishu ahubwo wewe ni ufise nyinshi, twariteze yuko zikuvamwo, turahebura. Gira ishure ry'imigani, abantu ukabasubiza ku murongo, ukasubira kubigisha imigani ya kera. Voilà, ico naco ni gikorwa. Imana ibahezagire mwese, reka twibananize kwa rugendo rwacu
maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire yuko turi mu rugendo rw'amahoro. Twifuza yuko igihugu c'u Burundi kiba igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'amahoro, igihugu giteye imbere, igihugu ca twese, igihugu twese tuvuga duti iyi ni impetso yacu, igihugu co kubakwa n'abarundi bose. Iryo hangiro turashobora kurishikako.